Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwa ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi y'abanyagihugu mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 6 ruheshi mwaka wa 2023 ashimikiye kuri izi ngingo nkuru. Harakwiye kubaho integuro nziza yo gukoresha amafaranga leta y'u Burundi ikoresha. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa 6 ruheshi buca hemezwa amafaranga leta ikoresha mu mwaka wa 2023 urushiru 2024 umukuru wa Parsem yatanze zimwe mu ntambwe zo kwisungwa. Abanyagihugu bo ku mutumba Rusororo ni muri komine Rugombe iri mu ntara ya Cibitoke baridogera ababarongoye ko batashize mu ngiro ivyo babemereye. Mukanya muraza kubikurikira. Mu gice ca kabiri cano makuru turabafitiye ikiganiro ubahuka mwama mukurikira ku misi yose ya kabiri. Uyu munsi tuza kugaruka ku ngingo ya buramatari w'intara ya Makamba ivuga ko umunyagihugu azoba atarakoresha itongo ryiwe gushika muri Nyakanga rizoca rija mu minwe ya leta. Muraguma hafi mukanya idonido sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa duhera amakuru mu gisata c'umutekano. Umuntu umwe yarishwe akerewe mwijoro ryo ku munsi w'Imana ku mutumba Kajerama muri komine Mugwi iri mu ntara ya Cibitoke. Ikiziga ciwe catowe kuri uyu wa mbere. Umuhisi yoba yishwe yagirizwa amarozi. Inkuru ya Ines Gakiza. Miburo Jean de Dieu niwe muntu yishurwa agashinyaguro ku mutumba wa Kajerama komine Mugwi intara ya Cibitoke. Amasoko yacu kuri uwo mutumba avuga ko umuhisi yategerewe mu nzira n'abantu batarashobora kumenyekana mwijoro ry'uyu wa Mungu bamukerera izosi basiga rifasha akantu gato. Ikiziga ciwe catowe mu gatondo ko kuri uwa mbere gica kijanwa mu buruhukiro n'abajejwe intwaro nkuko bivugwa n'iri soko ryacu. Bamwishe Dimashe Bucarirembi bamushyira zote bamagiriza uburozi akiza umugore n'abana ntarahanga aracari muri moroge bitabiko bya Cibitoke yazanywe ejo mu gitondo n'imodoka musantera komine Mugwi acara muri moroge. Amasoko yacu amenyesha kandi ko abantu batanu harimwo uwo biriranywe n'uwo batahanye bafashwe ku mvo z'amatohoza. Ubwicanyi bufatiye ku kwagirizanya uburozi bukaba bweze cyane mu makomine atandukanye yo muri yo ntara ya Cibitoke. Mu manama abajejwe intwaro bagirisha abanyagihugu babasaba kuvavanura no kwihanira uwagirijwe icaha bamushengeze. Ines Gakiza tugukengurukire mu gisata c'intwaro naho abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu baratabariza abagenzi babo bariko barapfungwa gasakisaki bahogwa ugushirukura habona mu busuma buriko buraba mu bikorwa vyo kubaka inyubakwa zegukira ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ivyo bibaye inyuma yaho kuri uyu wa mbere babonye umwe muri bo bahora bakorana umunyabigega Nsabimana Marie Claire yajanywe mwibohero rya Mpimba kuva ku munsi wa 5 uheze ajanywe n'igipolisi. Ivyatumye bibaza ko baje gufata abavugwa muri ubwo busuma ariko ntivyaba ariko bigenda. Tega amatwi umwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu yaganiriye na RPA. Jewe nk'umukozi yakora mu biro vy'umukuru w'igihugu kandi tukaba dukorana n'umupfasoni Marie Claire Nsabimana. Ejo ahejeje kuwa mbere niho twabona aje acumbiwe n'abapolisi aje atambaye impuzu w'umwambaro w'umunyororo nk'uko twari twumvise yuko bamutwaye kuva kwa 5. Tubona araje acunzwe n'abapolisi hanyuma
bamutwara mu biro vyiwe kubera ajejwe ibintu vy'ubutunzi gikomeye kontabilite. Hariho ibikorwa biriko birakorwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega, ateza gutanga amahera angana imiliyoni 51, hanyuma ayatanze baca baramusubiza inyuma. Twari tuzi twebwe yuko aje kwerekana bamwe agirizwa ubusuma, kandi tuzi yuko babikora bari ngaho nyene, mugabo nta cabaye, yaraje gusubiza ayo mahera no gusubiza imfunguzo z'ibiro. Hanyuma twebwe icyo dusaba nk'abakozi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, ni ukuri turabona yuko n'umupfasoni ariko ararenganwa. Turabona yuko ibintu biriko birakorwa nk'uko umukuru w'igihugu amavuga ko agomba kurwanya ba kaboko, ko abariko barabikora baje bamwegereye, ahubwo vy'umupfasoni Nsabimana Marie Claire yuko yari afise umugambi kuva abonye yuko biriko birakorwa nabi, yari yavuze yuko atazashobora kubihanganira. Tutavyo kutunganirwa ngo reka turakidegenya, hanyuma abagirizwa ubwo bunyonyezi bagafatwa. Tubibutse ko amahera angana n'umuriyaridi w'amarundi ariyo bivugwa ko yazimanganye. Ubusuma amasoko atandukanye azi ivy'iyo dosiye avuga ko uwuri inyuma yabwo ari uwitwa Edmond Dieudonné Hakizimana, arongoye igisata kiraba ibijanye n'intwaro be n'itunganywa ry'ubutunzi mu biro vy'umukuru w'igihugu, amabanga arimwo kuva mu kwezi kwa kabiri guheze. Imbere yuko tubandanya tubabwira ibijanye n'amanyanga yabaye mu kwigarurira ibitaro Kira, mudukundire tubanze dukosore akadusovye mu makuru yacu yejo, aho twavuzemwo ishirahamwe Itracom. Iryo twavuga byabereyemwo amanama ni Seviteb. Uyu munsi rero tuza kubabwira ibijanye n'ingene urongoye ishirahamwe Sokabu yahiye coba abonye icegeranyo c'amatohoza yari yasabwe kugira impari zihere, afashijwe n'uwararongoye iperereza ico gihe agerageza kugandagura uwararongoye ibitaro Kira, ariko Imana irakinga. Josiane Muzaneza. Kuva ronse amakuru y'uko igihugu c'Ubudagi cahaye ibitaro Kira imfashanyo y'imiliyoni n'ibihumbi 200 vy'amafaranga y'abanyaburaya euro mu gifaransa, urongoye ishirahamwe Sokabu Charles Ndagijimana ari kumwe na Alfred Innocent Museremu yatwara ico gihe iperereza, baciye bamerereza bihutira kuraba uko boyagabanganya. Nkuko biri mu masezerano ivyo bitaro vyagiranye n'Ubudagi, iyo mfashanyo yari gutangwa mu mici 3. Umuce wa mbere watanzwe mu ntango z'umwaka wa 2022, ariko kuyashikira bibabera intambamyi kubera ko wararongoye ibitaro Kira ico gihe Muganga Sahabo Christophe atabibemereye, nkuko amwe mu masoko ya RPA mu banyamitahe b'abarundi baba hanze abimenyesha. Ni naho iciyumviro cyo kumukura akajana n'abanyamitahe b'abanyamahanga bamugenye catangura kwigwa. Narijya yandi makuru Charles Ndagijimana yaheruka kuronka amakuru ajanye n'imiliyoni 10 z'amadolari y'abanyamerika, umwe mu bagwiza atunga b'aba Swiss yari yemeye guha ibitaro Kira nk'umutahe wiwe. Hagati aho umuhinga yari yahawe akazi ko gutomora neza imitahe y'umwe uko ingana, yari yarangije igikorwa bamutumye, niko guca hatumwa ko inama y'urwego nshingwantwaro ngo bashikirize ico cegeranyo hari kuwa 31 Ntwarante umwaka wa 2022. Nkuko biri muri ico cegeranyo c'impapuro 22 RP ifitiye igopi, byaragaragaye neza ko umunyamutahe Swiss Clinic ariwe koko afise umugabane munini, kuko wenyene afise 47% by'imitahe yose, mu gihe leta ifisemwo 33% harimwo 16% vyegukira ishirahamwe Sokabu, 20% navyo vy'imitahe isigaye bikaba vyegukira abigenga harimwo n'abaganga. Nayo kubijanye nuko atacemezo na kimwe kigaragaza umutahe harugwa mu bikoresho byaguzwe n'umunyamitahe Swiss Clinic, ico cegeranyo kiravyemeza neza, aho mbere canerekanye impapuro mpinyuza ivyo bikoresho byinjiriye ko hamwe n'amafaranga vyaguzwe. Ayo nayo akaba gushika kuwa 17 Kigarama umwaka wa 2015 yangana n'imiliyaridi 3 imiliyoni 61 ibihumbi 68 hamwe n'amafaranga 36 y'amafaranga y'amarundi. Ivyo biharuro ni navyo vyatumye Charles Ndagijimana na Somambike wiwe Alfred Innocent Museremu batawakuba mbere n'inama yari isigaje amasaha make ngo itangure ihavuburizwamwo, kubera ko abaserukira leta mu bitaro Kira bahisemwo kutayitaba. Imvo yatanzwe nk'uko isoko rya RPA mu banyamitahe baserukira amashirahamwe leta ifise nk'imitahe ribimenyesha,
ngo bategetswe n'uburongo yishirahamwe Sokabu ariwe Charles Ndagijimana ko atawohirahira ngo yitabe ibikorwa byose vy'inama zihamagajwe na Swiss Clinic hamwe n'indongozi z'ibitaro Kira. Iryo soko nyene ryamenyesheje RPA ko babwiwe ko urongoye ivyo bitaro abangamiye cane inyungu za leta, ari naco gituma baciye bategekwa gutera imikono ku ikete ryasaba ibogozwa ry'ubutarariye, ikete mbere ryari ryateguwe imbere y'igihe ndetse rirara rishikiriye iryo joro nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose vyabereye umunsi umwe, nukuvuga igenekerezo rya 31 Ntwarante umwaka wa 2022. Iryo joro nyene ni naho hapfundikwa umugambi wo kugandagura muganga Sahabo Christophe, umugambi nk'uko amasoko ya RPA mu rwego rw'iperereza abimenyesha wageragejwe gushirwa mu ngiro bukeye bwaho, ariko birasendwa kubera ko nyene kuwushira mu ngiro ariwe Alfred Innocent Museremu yasanze muganga Sahabo Christophe atari wenyene mu biro, ahubwo akikujwe na babiri mu banyamitahe b'Abaswiss, harimo muganga David Piro yararongoye ico gihe urwego nshingwantwaro rw'ibitaro Kira. Niho haca hafatwa ingingo yo kubatwara uko ari babiri mu biro vy'iperereza, aho vyavugwa ko bagiye kumvirizwa. Ni inkuru tuzogarukako. Urakoze Josiane Muzaneza. Mu bijanye n'akazi mu gisata c'indero hari hakwiye kwisungwa ivyo umukozi ashoboye atawuravye ubwoko bwiwe. Ivyo bivugwa n'urongoye IPD Zigamibanga inyuma yaho abigisha bagaragarije amakenga yabo kuri rusansuma iriko iragigwa, aho umukozi wese akora mu gisata c'indero abazwa ubwoko bwiwe iruhande y'ibindi bibazo. Shovino Mugwengezo habona ko abategetsi bava mu mugambwe CNDD-FDD baciziziwe n'amacakubiri y'ubwoko. Kugaruka ku bintu nk'ivyo bisigura yuko imbuto y'ukubiba urwango rufatiye ku bwoko ikiri mu mitima y'indongozi zose za CNDD-FDD. Ivyo navyo ndabifata cyo kimwe n'ayandi mabi igihugu cacu kiriko kirakorerwa. Ndabiha isiguro y'ubutegetsi bwananiwe. Iyo ubutegetsi bwananiwe rero gutwara buja mu bintu bito bito cane. Ivyo vy'amoko rero kubigarukana no guhererwa. Narinzi ku bwoko bwiza bw'umurundi ari ubwoko bufatiye ku buntu, ari ubwoko bufatiye ku gikogwa, ari ubwoko bufatiye ku iterambere, ari ubwoko bufatiye kuri ico kintu cyose cyotuma igihugu cyacu gitera imbere. Narizi ko mu gisata c'indero ikintu cy'ubwoko kitosura gukora, ahubwo hoshigwa imbere ubumenyi, hoshigwa imbere ubushobozi bwa buri muntu, competence, hoshigwa imbere ubuntu. Nico ico gisata gikeneye. Ico gisata ntigikeneye ubwoko. Yoba ari umututsi akora neza akabishimirwa, yoba ari umuhutu akora neza yigisha neza akabishimirwa, akabihemberwa neza, akadugirizwa agashahara. Bashaka kwitwaza ngo bamenye abari mu buzi bwa leta ubwoko busumba ubundi cyangwa buri nyuma y'ubundi. Ivyo bintu rero ni ibintu vy'ukuzura kaboze, n'umwaku, n'umuvumo, n'umucafu. Muri IPD turabiteye ibyatsi gushika ku gati ka nyuma. Abo bari ku butegetsi rero baguma basubije inyuma igihugu cacu, baguma bati igihugu cacu mwihumbi. Nagira icyo abarundi babitegako. Abo nabononyi n'abatovyi, abo ntibagira icyo bakunda, abo ntibamenyerwa, abo sabo kwizegwa, abo nabo gukora ku buryo bava ku butegetsi. Amajwi ya Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD Zigamibanga yatorokanijwe na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Tukiraho nyene mu bivugwa mu ntwaro, ishirahamwe ry'ubudandaji Le Café Gourmand ryoba ritubahiriza amwe mu masezerano rifitaniye n'abakozi baryo, kumwe mbere n'amategeko agenga akazi. Rimwe mu masezerano avugwa nirijanye n'uburuhuko butewe n'indwara. Abakozi ba Le Café Gourmand bavuga ko urupapuro rwa muganga rusabira umukozi akaruhuko gaturutse ku ngwara repos médical mu rurimi rw'igifaransa ataco ruvuze imbere y'abakoresha. Ni inkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Ibumbi bitanu kubitwa abakozi bato bato ni 15 ku bakozi b'abakambwe n'ishiramo ry'ubudandaji Le Café Gourmand rikata abakozi baryo kuri buri munsi bataba batonze ku kazi kubera bagwaye. Aha baberekanye urupapuro rwo kwa muganga rubasabira akaruhuko ku bw'imvo z'amagara. Tuterekeye icamaropo medical naho nyene iwabo ntakisigura kuko uwo bise senior mu gihe atanze ropo medicale bamukata 5,000 ku munsi, uwo bise umusenior bamukata 15,000
ku munsi. Ivyo vyo gukata amafaranga abafise urupapuro rw'umuganga rumusaba kuruhuka vyatanguranye n'ikiza ca COVID-19. Abakoresha babonye abagwayi batera ba benshi baca bafata ingingo yuko bazokwama bakata abo bose bari mu karuhuko k'ingwara. Twatanguranye na COVID-19 barizanira abaganga bakadupima, bamaze kudupima uwo bayisanganye ivyo yaragenda gutora imiti hanyuma akaba konfine, noneho amagara agenda araba menshi yiyongera gutyo niho barabasohora note ivuga yuko ku maroko medikale mu bazoza barakata amafaranga kuva ico gihe n'uyu munsi duheze ukunyeje. Mu masezerano uruganda rwa RPR maze kubona hagati y'umukozi n'umukoresha ari we Cafe Gourmand mu gice c'icenda kiraba uburuhuko buvuye ku ngwara mu gace ahanditse ko atari bivuye ku cemezo c'umukoresha asabe kiringo cose co gusiba biturutse ku ngwara canke isanganya bitavuye ku gusamana canke ku ikosa ry'umukozi buzofatwa nk'uburuhuko buvuye ku ngwara butegekanijwe n'amategeko y'akazi. Mu gace se nayo ayo masezerano avuga ko mu gihe umukozi yasivye bivuye ku ngwara canke ku isanganya mu kiringo kirenga ku kiringo categekanijwe kuburuhuka buvuye ku ngwara ubwa mbere atari umukoresha afashe izindi ngingo nta gashahara umukozi aheza ngaronke muri ico kiringo cose aba atatonze. N'ubwa kabiri amasezerano avuga ko umukozi agumye mu gisibo umukoresha ashobora kumuhagarika ku kazi atarinze no kumuteguza mu gihe bivuye ku ngwara y'umukozi canke ku kudashobora kubandanya. Eric Niyonzima mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye. RPA Nari nabibabwiye mu ntango zano makuru leta y'u Burundi irakwiye kugira integuro nziza y'amafaranga ikoresha kugira ishike kwihangira umukuru w'igihugu yihaye Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 hamwe n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatandatu ruheshi buca hemezwa amafaranga leta ikoresha mu mwaka wa 2023 ushira wa 2024. Umukuru wa Parsem aratanga zimwe mu ntambwe zo kwisungwa harimwo kutarenza amafaranga yagenewe gukoreshwa hatabanje gutangwa uruhusha ruvyerekeye. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Mu kwezi kwa kane umukuru w'igihugu yaratanguje umugambi ukomeye wo kugira igihugu cy'u Burundi kibe igihugu giteye imbere ku 2040 no mu 2060 terambere risesuye bigaragara. Muri ivyo rero twararavye hasi dusanga hariho inkingi ikomeye cyane kw'ishushomero kuje mu ngiro, ni inkingi yerekeye gutunganya neza ivy'amafaranga ya leta ikoresha cyo bita mu Gifaransa gouvernance budgétaire. Tubigarutseho kubera ubu mu kwezi kwa gatandatu ni ukwezi kwa nyuma ko gusezera integuro y'amafaranga leta urikoresha ya 2022 ishira 2023. Hagira hatangura integuro nshasha ya 2023 ishira 2024. Ni nkayo ya mbere izo bibaye iyo ntumbero umukuru w'igihugu yashize imbere itawe. Cyo gituma rero tuvuga tuti iyi nteguro y'amafaranga leta izokoresha yuzanana ingendo nshasha. Duhamagarira abarundi abakozi ba leta inama nshinga amateka twese duhindura ingendo kubijanye n'ingendo leta ikoresha amafaranga. Muri ivyo rero twagaruka ku bintu tubona byofasha. Icambere nuko izi nteguro z'amafaranga leta ikoresha zo zirashoboka kare. Nk'iyo nteguro yabwiza kuba yarasohotse uhera nko mu kwezi kwa gatatu kwa kane. Nicegeranyo cegerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe tukabibona. Ikindi ca kabiri inimeye programmation budgétaire ni ukuvuga urakeneye turabona tuti mbega mu myaka 5 leta ishaka gushika kuki bita dépense volontaire. Uharageze abashikiranganje babanza gutangura umwe wese ahari kuza kutubwira uyu mwaka uzoturangurira iki ni budget. Habeho ico twita feuille de route shash ingene amaproje ya leta abaza kuyatunganya babishoboye bajaho n'ingene baza barevura mwe ariko barakora. Kimwe nuko leta yo kwihatira ibintu byo gusohora amafaranga neza biciye mu mategeko. Bamwe bakunda kurenza budget dépassement budgétaire babahaya yabakoresha umurengera batagisabira urusha ugasanga nta mapièces justificative atangwa amafacture cyangwa n'ikugwanya igiturire n'isisitemo y'amatungo y'igihugu. Ivyo bintu bidahagurukiwe gouvernance budgétaire Burundi emerja bayi. Aya majwi y'urongoye Parsem yatorokanijwe na mugenzanje Emmanuel Niyungeko. Ibivugwa mu mibano naho bamwe mu banyeshure b'imiryango yahuye n'imyuzurira y'amazi muri zone Gatumba komine Mutimbo ziri mu ntara ya Bujumbura bariko baraheba amashure ku bwinshi. Abo bana ubu birigwa baja kurondera utwo bakora twotuma bakora ku munwa. Abavyeyi babo bavuga ko babiterwa n'inzara. Dani Claire iratwumva.
abana batari bake na cane cane b'abahungu biga mu mashure shingiro muri zone Gatumba komine Mutimbuzi nibo bariko baraheba amashure yabo. Amasoko yacu avuga ko abo bana bava mu miryango yahuye n'imyuzurire y'amazi iheruka gutera muri iyo zone. Bamwe mu bavyeyi bamenyesha ko inzara izura inzara barimwo ari ituma abo bana bareka kwiga bakaja gukora ibikorwa bituma batamira. Uyu muvyeyi arabitwiganira. Abana baba mu masite kenshi surtout les garçons nibo usanga ko bariruka barondera umuryango benshi baraheba amashure bakaja mu bintu vyo kuroba kugira ashobore kurondera irase kubera ibi bintu vy'amazi hari habonetse imboga zizana n'ayo mazi bakaca bigira kwicira amahera. Ego abanyagihugu bavuga ko aho mu Gatumba atagafashanyo baheruka ivyunyura iyo nzara. Mu masite mw'isite ya Gatumba ntibaheruka gupokera kabisa kiretse mu maramvya tute mu maramvya niho bapokeye ibintu vy'amasahani ibintu nk'ivyo. Basaba leta n'abagira neza kubagarukirako ngo kuko bari mu bukene butagira izina. Imyuzure y'amazi iturutse ku ruzi Rusizi n'ikiyaga Tanganyika yateye uyu mwaka aho muri zone Gatumba kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane yatumye imiryango myinshi itizabo. Urakoze Dani Claire iratwumva. Tuve mu Gatumba dusimbire mu ntara ya Cibitoke. Nari nawe babwiye mu ntango zano makuru abanyagihugu bo ku mutumba Rusororo muri komine Rugombo baridogera abarongoye iyo komine. Ni mu gihe imizibukiro bari barindiriye kubijanye n'umuferege munini utwara amazi wacishijwe mu ndimiro zabo bagasigara bifumbereje amaso yaheze mu nzira. Abo banyagihugu bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara kuko igice kinini c'indimo zabo harimwo n'ibitegwa bikiri bito vyahononekariye. Ido nido na Elvis niyo mwongere. Amezi abiri niyarumanye abanyagihugu bo muri segiteri Rusororo na Ruvumera zo muri komine Rugombo bategereye imizibukiro yabo, ariko kugeza ubu ntihagire n'uhabwa n'igiceri ca 10 mu gihe bari bashitswe ku ntonde bemererwa guhabwa imizibukiro kubera imiserege yacishijwe mu bitegwa vyabo. Abo barimyi bo muri komine Rugombo uyu munsi bari mu myidogo idasanzwe kuko bimaze kugaragara ko amafaranga y'iyo mizibukiro yoba yarariwe na bamwe mu bajejwe intwaro. Uyu munyagihugu aravyigana. Hariho ishirahamwe riko rikora imiferege imiyoboro y'amazi yavana mu ruzi Muhira muri komine Mugwi ayazana muri komine Rugombo. Ni umuserege munini uzonywesha imirima ahanini cane cane muri komine Rugombo. Bapimye amatongo y'abantu bariko barapima, baragiye bandika abantu bene amatongo kugira ngo bazobahe umuzibukiro, mugabo amafi adusumira nta mizibukiro bagitanze. Abanyagihugu hariko bidoga rero bavuga ko imizibukiro yabo baragiwe n'abategetsi bo mu ntara. Ikibabaje bw'abanyagihugu nuko muri kino gihe bagiye kwicwa n'inzara kubera imirima yabo igizwe n'ibigori, ibiharage n'imyumbati yaranduwe izuba riva bakizezwa gushumbushwa, none birangiye baburumanzi kuko mu nama iheruka gukorwa muri komine babwiwe ko atamizibukiro bagihawe. Baca bidoga bavuga ko bagiye kugira inzara kubera uwo muyoboro bawucishije mu mirima y'abantu, barandura ibiharage, barandura ibigori, barandura imyumbati, barandura ibitoke, barandura igitego icyo ari cyo cyose. Abanyagihugu baca bidoga bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara kubera imirima yabo bononye kandi ntiho bahe n'imizibukiro muri komine kuko baragishije n'amahoro bavuga ko imizibukiro batazoyironka. Rero nyagihugu muri komine Rugombo muri segiteri ya Rusororo na Ruvumera barifumbeje mu miheburo ntangere kuko n'ahantu basha kurandura umurima nk'imetero 10 z'ubwagutse. Urumva rero ushaka uburebure rero usanga baranduye ahantu hanini cyane. Muri kino gihe abo banyagihugu basaba indongozi yose ibishoboye kubagarukirako ikiga ico kibazo cabo hama bakabona guhembuka. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka musitanteri wa komine Rugombo kugira agire ico ashikirije kuri ivyo. Elvis niyo mwungere tugukengurukire. Mu ntara ya Kirundo naho tukivuga ivy'imibano, abanyagihugu bo muri komine Bwambarangwe baridogera abadandaza bagurisha isukari ku giciro c'umurengera. Ibintu bikaba vyunyutse kuva ku munsi wa gatanu inyuma yaho igipolisi kigiye mu maduka gusaka isukari yose yafashwe bakayigurisha ku giciro kizwi. Ido nido na Emile Nibasumba.
abanyagihugu bo muri komine Bwambarangwe bamenyesha ko abadandaza bari bamaze iminsi bagurisha isukari ku mafaranga 3,500 ku kilo mu gihe igiciro kizwi ari 2,500 kubera imyidogo y'abanyagihugu. Igipolisi caciye gisaka mu mabutike ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Isukari yose yafashwe kuri uwo munsi yaciye igurishwa ku giciro kizwi arico c'2,500 nk'uko bivugwa n'uwo munyagihugu. kuva baheje kubasaka ikiro caciye kiduka gose kija ku 4,200. Ntituzi rero yuko ari baje gusaka ari wasizavye yuko bashadozira basigaranye canke ariyo bagize bari banyegeje bonyene baciye baduzabwira ngo nabo bihore. Urumva ko baciye bihorera kubera igihugu twari dusanzwe dusubiramwo iyo soko. Isoko ryacu rimenyesha kandi ko igipolisi kimaze kuhakura ikirenge abadandaza bashoboye kunyegeza isukari ubu bayigurisha ku mafaranga 4,200 ku kilo kimwe. Baje kubasaka ikiro caciye kiduka gose kija ku 4,200. Ntituzi rero yuko ari yaje gusaka ari wasizavye yuko bashadozira basigaranye canke ariyo bagize bari banyegeje bonyene baciye baduzabwira ngo nabo bihore. Urumva ko baciye bihorera kubera igihugu twari dusanzwe dusubiramwo iyo soko. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka Mukakabanda Bernice mustanteri wa komine Bwambarangwe kugira ngo agire ico bivuzeko. Emile Nibasumba, inyuma y'akaruhuko gato duhereza amakuru ku kiganiro ubahuka. RPA Mu kiganiro ubahuka cyo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 6 ruheshi umwaka wa 2023 tuza kugaruka ku ngingo ya buramatari wa Makamba aho agabisha abanyagihugu bo muri iyo ntara ko mu kwezi kwa Nyakanga uzoba agifise ubutaka ataco ariko arabukoresha leta izoca ibwihagira ikaburanguriramwo imigambi y'iterambere. Abatumire bacu baraza kwerekana ingene iyo ngingo ihonyanga amategeko n'ingaruka zayo mu mibano y'abarundi. Ikiganiro ubahuka mugishikirizwa na Ines Gakiza. Ubahuka. Kwigenekerezo rya 30 Rusama uramatari w'intara ya Makamba yarasohoye ingingo iteguza abanyagihugu bo muri iyo ntara ivuga ko amatongo y'abanyagihugu atariko arangurirwamwo ibikorwa bo kwihutira kuyaranguriramo imigambi kuko guhera mu kwezi kwa Nyakanga amatongo batazoba bariko barakoreramwo leta izoci yafata ikayaranguriramo imigambi y'iterambere. Mbega none ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'ayandi mategeko arishamikiye ko iraha uburenganzira leta bwo kwihagira amatongo y'abanyagihugu. Uko kwihagira ku nguvu amatongo y'abanyagihugu nta ngaruka bifise ku buzima bw'abanyagihugu no ku migenderanire hagati y'abo banyagihugu na leta. Umushingamanza Janvier Bigirimana hamwe na Gervais Nibigira icegera c'uburongoye urunani rw'abarundi b'intungane RCP nibo batumire baza kudufasha guca irya nino ivyo bibazo. Turaza kumva kandi nico abanyagihugu baba abari mu Burundi canke abari mu makambi y'impunzi bavuga kuri iyo ngingo. Kuri micro muri kumwe na Jewe Ines Gakiza kaze. Epe nichi yanje yakweze nichi y'abanyagihugu. Nongeye kubaramutsa mu gutangura kino kiganiro twumvirize uko abanyagihugu bakiriye iyo ngingo. Bavuga ko iyo ngingo iheruka gufatwa na buramatari w'intara ya Makamba ari ingingo idahumuriza. Abanyagihugu baganiye na RPA muri kino gihe bahunze bari mu makambi atandukanye mu gihugu ca Tanzania bafashe ko iyo ngingo ari igamije kubanyaga amatongo yabo. Itongo ry'umuntu yahunze usanga ritagira ikiriraba, usanga ishyamba ryarakuze, hanyuma umuntu aba yarahunze urumva ko iryo tongo cyangwa parcela yiwe aho hantu haba hagaragara. Ni uburyo rero leta irafata kugira ngo ifate amatongo y'abantu bahunze. N'uburyo bwo gushaka kunyaga amatongo y'abantu bahunze, kuko nta matongo y'umuntu aba ari mu gihugu c'amavukiro aba abuze ico akoreramo. Nta tongo riba rigaragara, aho usanga mwe n'itongo adashobora kuranguriramo imigambi, kandi leta nayo irafise amatongo yayo iranguriramo imigambi atari mu matongo y'abenegihugu.
ahubwo ubwo batwara amaze kubugira nico gituma naho wosanga abantu ngo bariko barongeza amafaranga yo guhunguka ngo bariko barafata ingingo ngo zo guhungura bamwe nta naho bafise boja n'uwotanga n'umuriyoni nta naho bafise boja kubera izo ngingo leta iriko irafata zo kunyaga amatongo abanyagihugu. twebwe rero twagomba gusaba ko iyo ngingo itoshigwa mu ngiro ahubwo amatongo y'abantu bahunze amaparisera eka ibintu vyose vyasizwe n'umuntu yahunze ko vyorabwa bigakurikiranwa n'iyo leta nyene bigakurikiranwa n'amategeko aho ata muntu yo kwiharira ivy'umuntu yahunze. twagomba gusaba rero ko ivyo bintu byohagarara amatongo y'abahunze amaparasera y'abahunze iyo vyose umuntu yahunze yasize ko bitohava bifatwa ngo bije mu minwe ya leta canke uwo ari we wese ngo vyihagire uko bigena kose vyotaha none ko bavuga ngo rero duhunguke ntidutahe uzohunguka agasanga itongo ryiwe ryahawe uwundi muntu canke ririmwo leta mwumva uwo muntu azoca ajahe. Ibi rero vyagiye biba kuva kera za 1972 aho usanga amatongo y'abantu bahunze leta yishikiriza mbere ikanayaha n'abandi bantu vyatumye imbere gushika n'uno musi injyane z'amatongo z'abahunze n'abahungutse ugasanga gushika n'uyu musi ntibirahera ni naho nico gituma haje iryo shirahamwe rya CNTB mugabo murabona ko gushika n'uyu musi injyane z'amatongo zigihari ziturutse ku migambi leta yagiye ishiraho kwihangira amatongo y'abahunze. sabo gusa babibona uko n'abarundi bari mu gihugu bavuga ko kubanyaga atari wo muti w'iterambere ahubwo bari bakwiye kubafasha mu kubaha uburyo bwo gukora iyo migambi bipfuza. ibijyanye n'irya ngingo ya buramatari nibwo rukurikirane rw'ubusuma bari kubarira abanyagihugu bwo kubanyaga ibyabo. nta kuntu umuntu yokwibikira agatongo atari karakarima ngo bace bakamunyaga. uru nirwo rukurikirane rw'ubusuma ruguma ruba mu banyagihugu. kurima navyo nyene bisaba amafaranga, ayo mafaranga uwuye urashobora kuyarondera ukayabura, ariko ukavuga uti umwanya n'umwenda yaronse nzoharima canke ndose n'uwuhankotera akahakota akaharima. none umuti nuko uca uhanyaga. itangazo ndaryakira neza kuko umuntu ashobora kuba yararonse itongo agifite nk'uburyo muga mu nyuma uburyo bukamukehana ko guma aharangurira imigambi. rero muri icyo gihe cyuba yuko kimwaka ngo leta nawe ije harangura imigambi umva yuko umunyagihugu agarutse guhohoterwa. icyo mbona rero ni uko leta yosatuma ayo matongo uko yobangana abo bene igihugu batagishoboye kuharangura imigambi hanyuma leta ikaca ibaha uburyo cyangwa imitahe kugira nabo nyene baharangurira imirimo. ayo makenga y'abanyagihugu arafise ifatiro. umushingwamanza Janvier Bigirimana avuga ko amategeko akingira ibyo umuntu atunze, iyo naho leta ikeneye itongo ku nyungu rusangi ibanza gutanga umuzibukiro imbere yo gushikira rya tongo. izo ngingo biboneka yuko ziza gusubiza inyuma ubwigenge bw'abarundi bwo gutunga bagatunganirwa nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 36 aho rivuga neza ko umurundi wese afise kugira ibintu vyiwe akabitunga mu mategeko atamuntu amukomakomye, kandi bakavuga bati nta muntu yonyagwa ibintu vyiwe kiretse mu gihe hariho umugambi rusangi leta ibigomba gukora. uwo mugambi nawo ntushobora gukorwa mu gihe uwo muntu ataronse umuzibukiro, ataronse ikiguzi c'ahantu baba munyaze, kandi ico kiguzi katezwa gutangwa imbere. byumvikana yuko mu gihe atari ibintu bikozwe mu nyungu rusangi, mu gihe atari ibintu bikozwe hatanguye gutangwa umuzibukiro nk'uko amateka bivuga, ibintu byo kuvuga mu kivunga ngo amatongo ngo azosha anyagwa baya leta, twumva yuko ari ubusuma buriko burategurwa na leta bugomba gutoteza abantu bamwe bamwe babagiriza yuko bafise amatongo nk'uko womengo nayo bivye. ivyo navyo tukabona ahubwo yuko ari ibintu bishobora kuzana karambaraye mu gihugu. ubundi izo ngingo zihonyanga ibwirizwa shingiro mu gihe
gihe ingingo ya 48 y'ibwirizwa shingiro itegeka inzego zose z'igihugu zo gufata yuko ibwirizwa shingiro ari ryo tegeko rikuru rikurira ayandi, kandi yuko ingingo zose zifatwa n'abategetsi abo ari bo bose zitezwa kwisunga iryo bwirizwa shingiro. Twagomba twibutsa abategetsi yuko ikibazo c'amatongo haba mu Burundi canke ku isi ni ikibazo gihambaye cyane, na cyane iyo ukuze ku itongo ry'umuntu ari ryo rimutunze, ryatunze ba se na ba sekuru, itongo abantu barima, abantu baragirako, itongo ry'umuryango, byose ibintu byo gukinisha. Nibaza yuko ari nko gusomborosa intambara gufata yuko abantu bagomba kubanyaga amatongo. Gervais Nibigira icegera c'uburongoye urunani rw'abarundi b'intungane RCP wabona ko iyo ngingo ataco ije ifasha kiretse guteranya abarundi. ingingo n'ingingo ataca izifasha abanyagihugu kubera bwa mbere ho mbega none yomenya gute yuko umuntu ataraje kugira ngo ahantu hazokwigwe umwaka uza canke kwirima rikurikira. Tubazi yuko mu Burundi kuva na kera hama hariho aho umuntu ashobora gukoresha n'ashobora kuraza kugira ngo umwaka uza azobe hibwiriye ashobore gukorerwamwo kurimamwo canke hagaterwa ibindi bintu ashaka ko umuntu akorera. Cya kabiri naco nuko hariho amategeko afatwa canke ingingo zifatwa n'abategetsi bafitiye uburenganzira. Nta na hamwe vyemeza yuko kubura amatari shofata ingingo yo kwaka itongo umunyagihugu mu gihe atazi nyine rose, mu gihe atazi n'igituma atayikora akorera muri iryo tongo nk'uko abivuga. Mbega none hoho amatongo azosanga ba nyene yo barangajwe barahunze bizogenda gute? Nibaza yuko rero iyo ngingo abakorera buri amatari bavuga yuko umushangaje hagati mu gihugu iyo ngingo yatezo kuyagarika hakiri kare. N'ingingo iza canishamwo abanyagihugu. Bwa mbere ho bazotwara itongo kubera yuko azoca abona nabi, azoca agira umubano mubi n'uwo azoba itongo ari hawe. Kindi naco ingatajifasha kubera mu gihe umuntu azokora imitongo yidogeye itongo kandi rifise umuryango, rifise abo yegukira, rigahabwa n'umuntu ataco iryo tongo arifise ko bidaciye mu mategeko. Twazi neza yuko niyo leta bikeneye gufata canke gushira mu leta itongo hariho ingingo bikurikiza, hariho umuzibukiro uhabwa kandi nawe mu gihe agomba gukorerwa ibikorwa rusange. Ivyo kandi bikaba hariho umutekano biraba. Gervais Nibigira avuga kandi ko inyuma y'iyo ngingo hashobora kuba hinyegejemwo umugambi wo kwaka amatongo bamwe kugira ahabwe abatonye mu mugambi uri ku butegetsi, agasaba nyabuna ko iyo ngingo yofutwa. Majamake rero twasaba yuko iyo ngingo ya Oramatari yohagarikwa kugira ngo iyo ngingo ntizocanishemwo abanyagihugu, ntizocanishemwo abavuka ntara, ntizocanishemwo kandi nabo bose bafise ayo matongo ashobora kuba yabikiye iki canke kiriya. Kandi ikicekana yuko uyu munsi rero abategetsi bacu badafise umurongo w'ingingo bafata. Mbega iyo ngingo iri mu migambi, iri mu vyategekanijwe bizokorwa muri uno mwaka. Mu bisanzwe turazi yuko ingene intwari itunganijwe hariho bitekanye gukora mu mwaka, hama hakaba n'ingene bigenda vyekamwe bizokorwa. None iyo ngingo iri mu vyategukanijwe bizokorwa mu ntara y'Amakamba canke iyo ngingo mushanga hagati mu gihugu niyo yatanze iyo tegeko canke mu gihugu. Twemenya rero iryo tegeko, iyo ngingo iyo yavuye kugira ngo igihugu bashobore kurema. Tazi yuko iyo ngingo maze iminsi iteye ubwoba abanyagihugu ku buryo bibaza yuko ejo n'iryo ejo hashobora kubamo n'akarenganyo, basanga amatongo aya canke hariya arahawe abantu kubera ikicanyi kiriya. Tubazi yuko uyu munsi hariho ivy'imigambwe vyeze, aho usanga utari mu mugambwe w'ubutegetsi atabonwa neza n'abatwara haba ku rwego rw'intara canke eka na komine. Mu gusozera, Janvier Bigirimana avuga ko ibintu vyo kunyaga abarundi mu kivunga ari politike mbi yo gucanishamwo abanyagihugu. Umushingwamanza Janvier Bigirimana nawe asaba ko vyohagarara. Mwene izo ngingo zihonyanga uburenganzira bw'abarundi, izo ngingo zihonyanga ibwirizwa shingiro, izo ngingo zihonyanga amasezerano Uburundi bwateye ko umukono, izo ngingo zihonyanga uko abantu basanzwe babayeho. Twarigeze kumva abategetsi b'u Burundi bavuga ngo nkajye amatongo yo mu mugamba. Iyo bavuze umugamba, abategetsi b'u Burundi baba ariko bavuga ubwoko bw'Abatutsi. Ivyo rero vy'ugomba kunyaga amatongo ahanini
kandi biboneka yuko ubutegetsi buhari buba buriko buvuga abatutsi yuko bakumbure baba bafise amatongo manini batariko barakoresha, kuko kuvuga umugamba mu mvugo y'abategetsi bahari no munsi baba bariko bavuga abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi. Twe tukibaza yuko rero imwe n'izo ngingo bozibangira ko kuko gufata abatutsi ngo bagira abanyaga amatongo nta kintu ciza na kimwe bizozanira Uburundi, kuko nibaza yuko ahubwo mwe n'izo ngingo abategetsi bari bakwiye kuraba ahubwo bafise amatongo ene babafasha kayakoresha. Ikindi naco tutokwibagira, itongo umuntu atunze ni kurifata nk'amafaranga umuntu aba afise kuri konti, ni kurifata nk'amazu, ni kurifata nk'amamodoka canke ibindi vyose umuntu ashobora gutunga. Niba bavuga bati umuntu afise itongo ntaba ariko ararikoresha atezwa kuca arigabura n'abandi canke ritezwa kuca rija mu minwe ya leta, iyo ngingo niba yifate no ku bindi vyose abantu batunze. Umuntu afise imodoka atariko arakoresha leta ikiyifata, umuntu afise ibifaranga birunze kuri konte aba atariko arakoresha ayo nawe nyene bace bayatanga. Kumbure iyo ngingo yoheze kumvikana mu gihe yoba iraba ivyo abantu bose batunze. Ivyo bintu vyo kunyaga mu kivunga ivyo nta kintu na kimwe bifasha, bihonyanga amategeko kandi ni politike mbi yo gucanishamwe abarundi. Iyo politike yo nta muntu atoyiyamiriza. Izo ngingo n'ingingo zishobora guta igihugu mu kaga, tugasaba ko bozibangira ko ahubwo bagakora ibiteza imbere abarundi aho kuzana ibibacanishamwo. Niho bariko barafasha igihugu, niho bariko barakora nk'abategetsi. ni no kuri izo mpanuro zitanzwe n'umushingwamanza Janvier Bigirimana dusozereye ko ikiganiro bahuka cuno munsi igenekerezo rya 6 kwezi kwa ruheshi umwaka w'2023. Ikiganiro cari gishimikiye ku ngingo buramatari w'intara ya Makamba aherutse gusohora amenyesha ko abanyagihugu batazoba baratangura kurangura imigambi y'iterambere mu matongo bafise muri iyo ntara mu kwezi kwa Nyakanga. Leta izocishikiranya amatongo kugira arangurirwe imigambi y'iterambere. Ingingo abanyagihugu nk'uko mwavyumvise bafata ko igamije kubanyaga. Abatumire bacu nabo bahanura uwo mutegetsi hamwe na leta guhagarika iyo ngingo kuko atakindi igamije atari uguteranya abarundi no gukwega ingorane muri kazoza, kandi ikaba inahonyanga amategeko agenga igihugu. Ndashimiye cyane abatumire bacu umushingwamanza Janvier Bigirimana na Gervais Nibigira ku kanya baduhaye. Ndashimiye namwe mwese mwaduteze yompi. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza. Ubahuka Ni kuri iryo jwi ryawe Ines Gakiza duhereje ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 6 ruhesha umwaka wa 2023. Shimire bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije kuyatororokanya, nibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese mwari muduteze yompi ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze mwari kumwe kuri mikro ndabikebanuye, giraho muba mwubahwe na gahwanya.